radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese kananda bahaye ikaze abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa mbere itariki 5 z'ukwezi k'umunani muri 2024. Leta y'Ubwongereza imenyesha yuko abantu baharurwa mu majana batawe muri yompi mu myerekano yakwiye imiji muri iki gihugu yatewe n'icuka kibi catanguye kuduga cane kuva ku munsi wa mbere aho abana batatu bicirwa mu muji wa Southport. Umugwi M23 waraye ufasha agace ka Ishasha mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurubibe ico gihugu gihana na Uganda amasaha make imbere yuko ikiringo cyo kubahiriza gahengwe gitangura. M23 ikemeza yuko yahafashe yivuna ibitero vya leta. Ikiza ca monkeypox kimaze kuboneka mu karere k'ibiyaga binini no mu bindi bihugu, kimaze kugera ku bantu 37 mu Burundi. Muraza kumva uko bimeze. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Nido rero ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Minisitiri w'intebe wa Bangladesh Sheikh Hasina yeguye ku butegetsi anahungira igihugu mu Buhinde nyuma y'imyivumbagatanyo yapfiriyemo abantu imaze ibyumweru. Yegura rye risoje imyaka 15 ku butegetsi. Yajyanywe rero mu Buhinde muri kajugujugu ya gisirikare ari kumwe na murumuna we mbere gato yuko abantu babarirwa mu bihumbi bigaba ku nturoye. Umugaba w'ingabo wa Bangladesh General Walker Uzzaman aravuga ko agiye gushyiraho guverinoma y'agateganyo kandi ko ari kuganira n'abategetsi mu nzego za politike. Yasezeranyije ko ngo igisirikare kizagarura amahoro. Abaganga baravuga ko abantu bagera kuri 50 biciwe mu mivundo y'uyu munsi ndetse ko benshi bari bafite ibikomere by'amasasu. Kuva imyigaragambyo yatangira abantu barenga 300 bamaze kwicwa. Amasoko y'imigabane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafunguye ari hasi cyane kubera impungenge z'ubukungu bwa Amerika. Nasdaq yaguye ku kigero cya 6% naho Dow igwa kugera hafi kuri 3%, aho amasoko y'imari ku ikoranabuhanga yaguye ku rugero rutarabaho. Imigabane mu Burayi naho yaguye nyuma yuko mu Buyapani wabaye umunsi mubi mu mateka y'amasoko y'imigabane. Abasesenguzi baravuga ko ibi biri guterwa n'ubwoba kukuba ubukungu bwa Amerika buri hasi, aho imibare y'abadafite akazi mu cyumweru gishize yari iri hasi kuruta uko byari byitezwe, ndetse n'igwa ry'ifaranga ry'Ubuyapani ryazahaje ibyoherezwa hanze. Polisi mu mujyi wa Kismayo mu majyepfo ya Somalia iravuga ko izafunga cyangwa igaca amande abagore bose bazambara ibitambaro bibapfuka mu maso, no kubera ubwoba ko abarwanyi ba Al-Shabaab bashobora kwiyoberanya bakagaba ibitero. Ibi bije iminsi 3 nyuma y'igitero gikomeye mu murwa mukuru Mogadishu kishe abantu 37. Inkuru ya Willy Ross murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Umuyobozi wa polisi muri leta ya Jubaland mu majyepfo ya Somalia yavuze ko ibitambaro byinshi bipfuka mu maso hose byafatiriwe mu mujyi wa Kismayo muri iyi minsi nishize. Yatangaje ko ibi biri muri gahunda igamije gukaza umutekano. Kubuza ibyo bitambaro byatangijwe bwa mbere mu myaka 3 ishize kuko abayobozi batinyaga ko abarwanyi ba Al-Shabaab bashobora gutambuka kuri za bariyeri bitwikiriye umubiri wose harimo no mu maso bakoresheje ibitambaro bizwi nka niqab. Igisirikare cya Somalia giherutse kwica abarwanyi benshi b'intagondwa i Jubaland, bishoboka rero ko bakwihorera. Uwo mutwe ufite aho uhuriye na Al-Qaeda ugenzura igice kinini cy'amajyepfo ya Somalia. Bivuga ko abayobozi bashobora gusa kubuza ibitambaro bitwikira mu maso hose mu mujyi wa Kismayo no mu nkengero zaho.
abacamanza mu Bwongereza no muri Pays de Galles cyangwa Wales bemeje ibyemezo bidasanzwe byo gufasha ubushinjacyaha mu murundo w'ibirego byitezwe bishingiye ku rugomo rukomeje kwibasira abimukira. Inkiko zizemererwa guca imanza mu gihe kirekire gishobora ndetse kugera ku masaha 24 ku munsi. Abantu barenga 420 batawe muri yombi kuva imyivumbagatanyo irimo n'ubusahuzi yatangira mu majyaruguru y'umujyi wa Southport kuwa kabiri w'icyumweru gishize mbere yo gusakara mu bindi bice by'Ubwongereza. Minisitiri w'intebe Sir Keir Starmer yavuze ko ingabo z'abasirikare kabuhariwe zizashyirwaho mu guhangana n'ibi bikorwa aho bizaba bikenewe. Mu cyumweru gishize abantu bibasiye imisigiti n'amahoteli acumbikiye abimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza ndetse banasahura amaduka ari nako batera amatafari abapolisi. Iran yavuze ko idashaka gukaza ubushyamirane mu burasirazuba bwo hagati ariko ko yizera ko igomba guhana Isiraheli mu rwego rwo kuburizamo ibindi bitero mu karere. Itangazo ryavuye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Tehran rije mbere y'icyo Isiraheli yiteze kuba uruhuri rw'ibisasu bya misile bivuye muri Iran. Amakuru mu itangazamakuru ryo muri Isiraheli aravuga ko Iran yaburiye indege z'abagenzi kwirinda kugurukira mu kirere cyayo ariko Iran yabihakanye. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Tel Aviv, umuvugizi wa guverinoma wa Isiraheli David Mensa yahaye gasopo Iran kudatera Isiraheli. Leta ya Isiraheli iri mu ntambara n'abambari ba shitani bakorera Iran. Turi guhonda buri wese mu mashami yayo n'imbaraga zose. Turi kwitegura ibintu byombi, gutera no kwitabara. Nk'uko Minisitiri w'Intebe abisubiramo kandi tubibwira abanzi bacu, tuzasubiza kandi tuzabikoresha ikiguzi nyacyo buri gikorwa cy'ubushotoranyi kuri twe agace kose kizaba giturutsemo. Ubu bushyamirane bukurikiye iyicwa ry'umuyobozi wa Hamas mu rwego rwa politiki Tehran n'umugaba mukuru w'umutwe wa Hezbollah mu cyumweru gishize. Hezbollah yarahiye kwihorera. Ibihugu byinshi bikomeje gusaba abaturage babyo kuva muri Libani bwangu bishoboka. Abantu babarirwa muri magana bigaragambya muri Nigeria bigabye mu mihanda Lagos no mu bice by'amajyaruguru mu munsi wa gatanu w'imyigaragambyo yamagana izamuka ry'ibiciro mu gihugu. Bamwe mu bigaragambya banigaragambirije mu murwa mukuru Abuja na Port Harcourt mu karere ka Niger Delta. Kare polisi ikora mu ibanga yari yataye muri yombi Michael Lenin, umwe mu bayobozi b'imyigaragambyo mu nzu ye i Abuja. Bwana Lenin yari yanenze ijambo rya Perezida Tinubu wasabaga guhagarika iyo myigaragambyo, anasezeranya guhangana n'abo yise abashaka guca igihugu mu bice. Florentine. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Leta y'Ubwongereza imenyesha yuko abantu baharugwa mu majana bamaze gutabwa muri yompi mu myerekano yakwiye imiji yo muri ico gihugu. Ico kibi catanguye kuduga cyane kuva ku munsi wa mbere aho abana batatu bicigwa mu muji wa Southport, haca hatangura gukwiragizwa ibihuha byavuga yuko uwakoze ico gitero yari mu basaba ubuhungiro. Muri ako kajagari gakomeza kwiyongera, abada mu myerekano yo kwiyamiriza bimukira batanye mu mitwe n'igipolisi ejo nako imbere y'ihoteli ya Rotterdam bikekwa yuko icumbikiye abasaba ubuhunzi. N'inkuru mushikizwa na Jacques Nitegeka. Abantu barenga 150 bakekwaho kugira uruhare muri imyigaragambyo batawe muri yombi ejo ku cyumweru honyine, aho mu mujyi wa Liverpool abigaragambyaga bahanganye na polisi ku cyumweru bayitera amabuye, amacupa n'ibindi, baririmba indirimbo zamagana bimukira n'abayisilamu. Ku cyumweru kandi hoteli icumbikiye abimukira basaba ubuhungiro iri hafi y'umujyi wa Rotherham yaribasiwe mu gihe urugomo rwadukiraga n'imijyi ya Middlesbrough, Belfast n'ahandi. Kubera ubukana bw'imyigaragambyo, none kuwa mbere habaye inama idasanzwe y'umutekano yayobowe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, ikaba yafashe ingamba zigamije guhangana n'imyigaragambyo iri mu rugomo. Hari ibintu bitari bike byafunditswe muri iyi nama. Icambere tugiye gushiraho umugwi w'abapolisi b'abahinga bama bari hafi kugira tube dufise abapolisi bakwiye aho tuzoba tubakeneye. Ica kabiri tugiye gukomeza ubucamanza bw'ivyaha. Aha mwomenya yuko hamaze gufatwa abaharugwa mu majana. Bamwe barengutse muri sentare uyu munsi mu gitondo. Nasavye ko higwa bidatevye gutangaza vuba ku mugaragaro umwidondoro w'abafashwe bagiye kwishura ivyo bakoze imbere y'amategeko.
ubwa gatatu amategeko y'ivyaha akora ku bakoresha imbuga hwaniro n'abaca ahandi kandi bambariye yuko iyo ariyo ntumbero yafashwe. Ico wokwitwaza cose, iyi si imyiyerekano, iyi ni ntureka gusa, kandi ntituzokwihanganira ibitero ku misigiti canke ku bayisilamu. Imbarutso y'imyigaragambyo ni iyicwa ry'abana batatu b'abakobwa abandi bagakomereka bikomeye kuwa mbere ushize i Southport mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubwongereza. Bukeye bwaho kuwa kabiri nijoro niho imyigaragambyo iri mu rugomo y'abahezanguni bo ku murongo w'iburyo muri politiki yatangiriye nyine aho i Southport yibasira umusigiti waho, maze mu ijoro rimwe hakomereka abapolisi 53. Ni nyuma yaho amakuru hatari ukuri yari yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga ko uwishe bari abana yaje mu Bwongereza n'ubwato muri 2023 nk'impunzi kandi ko ari umuyisilamu. Nubwo ariko mu nyuma izina ryo wishe abo bana ryatangajwe ku mugaragaro n'ubucamanza ko ari umwongereza w'imyaka 17 wavutse ku babyeyi b'Abanyarwanda, ntibyabujije imvururu gusakara no mu yindi migi kandi karushaho gukara mu mpera z'ikimwe turangije. Hari hasanzwe hariho uburakari budashyirwa ahagaragara muri bamwe mu batuye mu Bwongereza ku bijyanye n'abimukira binjira mu gihugu bambutse inyanja iri hagati y'Ubwongereza n'Ubufaransa bari mu mato matoya maze bagacumbikirwa mu mahoteli. Hasanzwe kandi hari abashyushya imitwe y'abantu barwanya abimukira n'abayisilamu bayobya nkana imitekerereze y'abatuye mu duce tumwe tw'Ubwongereza bakoresheje icengezamatwara n'amakuru atarimo ukuri agamije kuyobya. Kubonera umuturamye w'umuzi w'uburakari bishobora kugorana cyane. Tuje mu karere mu Burundi aho gushika ku munsi w'ejo ku mugoroba abantu 37 aribo bari bamaze kumenyekana yuko bamaze kugaragara ko ibimenyetso by'indwara izwi nka variole du singe canke ibihere by'inkoto monkeypox. Muri bo 11 bakaba bari mu bitaro rw'akarere Bujumbura. Iyo ngwara imaze gutandukira uturere tw'ubuvuzi tugera kuri 17 kandi dukwiragiye hirya no hino mu gihugu. Abajejwe amagara y'abantu basaba abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwikingira zirimo kwirinda gukoranako nk'uko babikora mu gihe ca COVID-19 kandi uwo babonye ko ibimenyetso akajanwa kwa muganga. Navuganye mu kanya n'umuvugizi wo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu Dr Polycarpe Ndayikeza. Turafise ikigo kijejwe gukurikiranira hafi indwara z'ibiza kuspe kiregeranya ibiharuro ku munsi. Uno munsi rero ibiharuro vy'uno munsi biza kuboneka ku kagoroba, ariko gushika ejo twari dufise abantu bose hamwe bamaze gutorwa ko banduye iyo ngwara bashika 37 kandi bari mu burere bw'ubuvuzi district sanitaire zitandukanye. Dufise uburere bw'ubuvuzi bushika 49 uno munsi mu Burundi. Tubamenyesha ko uburere bw'ubuvuzi bushika 17 hamaze kwibonekeza muri buri muntu yatowe iyo ngwara. Turabona uburere bw'ubuvuzi buri mu gisagara ca Bujumbura, turabona buri muri Bujumbura nyine bahoze bisa Bujumbura rira, turabona ibiharuko vyibonekeje muri Gitega, muri Kayanza, mu Rutovu ni Bururi, mu Ruyigi, Makamba, Nyanzarake, Buhiga, Muramvya, ku Mpanda muri Bubanza ndetse no muri Rumonge, aho hamaze kwibonekeza n'imiburi umuntu umwe agendana iyo ngwara. Ni ukuvuga ingingo zafashwe n'umushikiranganji zo gukurikizwa mu gihugu cose nk'uko mu bimenyeshejwe. Mbega mwadufasha abadukurikira batoba barazumvise bakazumviraho izo ngingo mwafashe? Ego, ibimenyetso vy'ako karanda ni bikurikira: ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, gucika intege canke umugongo, gukorora, kubabara canke kugira ibise mu muhogo no mu kanwa, kubabara mu mitsi, kugira amasumbi bijya bitagangiriye mu Gifaransa, hamwe no kwama uruherere ku mubiri rumenekamwo utuntu tw'utuzira amazi, n'ibisebe ku bihimba vy'irondoka. Ari naco gituma haciye hafatwa ingingo ni ukwirinda kuramukanya dukoranako kugira twabigira muri COVID-19, gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni canke yandi masesyo akoreshwa kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso, kwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu kubera abayitije indwara yavuye ku nkende. Ni ukuvuga ivyo bitungwa ivyo twokwita mu Gifaransa animaux domestiques navyo vyoshobora kuba iyo ngwara y'ibicamwo igashobora kwanduza abantu. Kwirinda gushurashura kuko twababwiye hejuru ko mu bituma abantu bashobora kwandura,
no gushurashura birimwo. Umuntu wese yiketswe ko ikimenyetso kimwe mwe twadondagura canke agashobora no kugira ibirenze ico arashobora kwitura ivuriro rimwegereye, kandi navyo duhamagarira abenegihugu, kandi ntaco asabwa mu kuvurwa canke mu gukorerwa ibipimo. Mbega none ko mu byo mwavuze bijanye no kwirinda twumvisemo kugira isuku, tukaba hari igihe duhora twumva nko mu bisagara canke mu muji wa Bujumbura amazi akena, ibi vyo muriko mufasha abanyagihugu gute kugira ntibibabere intambara? Amazi mu gisagara ca Bujumbura ariho no ku rugero rutangana, arashobora gukena, ariko kurwanya ibiza nk'uku ntibikorwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gusa. Leta y'u Burundi yarafashe ikibazo mu ntoke, ndetse nk'uno kumenyesha yuko aca haba kugaburira ababa bagwaye kugira ngo ntihagemurirwe n'abandi, haba gukoranako canke abaje bakomeye ngo batahe nabo banduye canke bazokubera ngo aribonekeza cane mu minsi 21, kandi noneho n'ubutarandikana ikimenyetso na kimwe arashobora kuba yo kwanduza. Ingingo rero zijanye no kurinda ko hoba ubwandu, hoba kuyihererekana, zagiye zifatwa kandi zizobandanya zifatwa kugira ngo abandura babe bake gushika naho batanguye kwandura, hanyuma uwo ufatwa nawe avugwe ntahitanwe n'ico kiza. Dr. Polycarpe Ndayikeza, umuvugizi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Gahuza miryango ibajane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 watangaje kuri uyu w'Imana ko wafashe umuji wa Ishasha uherereye ku rubibe hagati y'ico gihugu na Uganda mu raruko bw'intara ya Kivu ya ruguru ku birometero 60 uvuye hagati na hagati mu muji wa Ruchuru. Yaba uruhande rwa leta canke ingabo zayo ntaco baratangaza kwifatwa ry'uwo muji wa Ishasha. Radio Kapi ikavuga yuko Ishasha yafashwe inyuma y'intambara zahuje M23 n'abagwanyi bazwi nka Wazalendo ahitwa Buganza ku kilometero 12 uvuye Ishasha. Mukanya navuganye n'umuvugizi w'umugwi M23 Lawrence Kanyuka, ndamubaza uko vyagenze ngo hasubire kumvikana ngo gwa mugwi bigwanisho kandi haheruka gushigwa igikumu ku masezerano yo gutanga agahengwe yategezwa gutangura kubahiriza kuva ejo. Yeah, first of all, you have to know the ceasefire didn't start. Icyambere mugomba kumenya nuko agahenge katatangiye ejo cyangwa se umunsi wabanje. Agahenge katangiye mu ijoro ryakeye saa 7 z'ijoro. Nkuko twabivuze na mbere, guverinoma ya Kongo buri gihe yifashisha igihe cy'agahenge kugira ngo yisuganye ikagaba ibitero ku basivile ndetse n'ibirindiro byacu. Ibyabaye ejo n'umunsi wabanje ntibitandukanye n'ibisanzwe. Ni ibitero bigabwa ku baturage b'abasivile. Hari FDLR iri muri ibi bice, hari kandi n'abamayimayi bazwi nka Wazalendo ndetse na bamwe mu basirikare barwana ku ruhande rwa leta FRDC bagaba ibitero ku baturage ndetse no ku birindiro byacu. Ibitero byarakomeje nk'uko byari bimeze mbere yuko agahenge gatangira. Icyo tugomba gukora rero ni ukwirwanaho no kurinda abasivili. None kuvuze yuko bateye ibirindiro byanyu n'ivy'abasivile, hari ibirindiro abasivile bafise muri kariya gace? So when we say we're attacking civilians, this is town. Iyo tuvuga ko bagaba ibitero ku basivile, aha ni mu mujyi. Iyo bateye ibisasu babyohereza buhumyi aho abaturage batuye kandi barabica buri munsi. Kandi ibi twabivuze inshuro nyinshi ndetse no kuri radio yanyu nabivuze inshuro nyinshi. Ibikorwa byo gutsemba ubwoko bikomeje ntibigomba kwihanganirwa. Tugerageje kumva uko byose byatanguye. Mu bisanzwe ingabo zanyu ziri hehe ugereranije naho intambara yatanguriye? I've already told you. Nabikubwiye kandi mbisubiyemo. Leta ya Kongo yakomeje kugaba ibitero ku basivile mbere yuko agahenge gatangira, igira ngo ifate ibintu mu biganza byayo kandi igamije no kudushotora. Twe rero ntitugwa muri uwo mutego, dukomeje kubahiriza agahenge. Bwana Lawrence, urabona yuko izo ntambara zadutse hasigaye amasaha makeya gusa kugira ngo amasezerano y'agahengwe atangure kubahirizwa. Igihe duheruka kuvugana nyuma y'ayo masezerano wavuze yuko M23 itari Rwanda. Ubwo abantu ntibashobora kwibaza yuko mwabifashe nkaho bitabaraba?
If I will let you know, you don't have to. icyo nakubwira ni uko utagomba guhindura ibisubizo byanjye. Ibisubizo byanjye ndabikwihera mu buryo bukwiye. Twavuze ko tutari i Rwanda, ariko ko umugambi uwo ari wo wose ugamije amahoro tuwushyigikiye. Nanakwibutsa ko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 nari Rwanda, twe dusinya agahenge, ariko Kongo ntiyasinya. N'ubu turacyubahiriza agahenge. Ibyo uvuze birateza urujijo ugereranyije n'uko ibintu bihagaze. Hari icyizere mufise none yuko ayo masezerano yo guhagarika intambara by'agateganyo ashobora kubahirizwa? Ndongera mbigusubiriremo, kandi sinzi aho wakuye ibi cyangwa n'impamvu ugerageza guhindura ibisubizo byanjye. Ndongera mbisubiremo, dushyigikiye imyanzuro yose igamije amahoro. Nta na hamwe twigeze turenga ku gahenge, kandi nanibutsa ko ari ukuva ku itariki ya 1 z'ukwa 4 umwaka wa 2022 ubwo twasinyaga twenyine amasezerano yo guhagarika imirwano. Twakomeje kuyubahiriza no kugeza ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu ubwo twasinyaga amasezerano ya Rwanda. Kugeza uyu munsi ntitwigeze turenga ku masezerano y'agahenge. Ariko urazi ko intambara zozo zakomeje. Nakubaza rero nimba mwiteze yuko zizohagarara. Our expectation is for everybody. Twebwe icyo twifuza ni uko buri wese yakubahiriza aka gahenge, yaba twebwe ndetse na guverinoma ya Kongo. Tugatangira ibiganiro na guverinoma ya Kongo byo kureba imizi nyayo y'ibibazo byateye ubushyamirane. Icyo nicyo ntegereje. Lawrence Kanyuka avugira umugwi M23. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, ntugire ngo ndakangwa n'igihe twari tumaranye. Ibi sinabyiherana, ngomba kujya kukurega. Kunde koze ikise kandi. Uratekereza ko kuncira urugi ukinjira mu nzu nta burenganzira nabiguhereye? Nabyihanganira kugeza ryari Nade? Ngomba kujya kukurega kuri polisi. Havuga ko nasanze umujura mu nzu yanjye. Ariko urambeshye ntabwo nacuciriye urugi cyangwa idirishya. None se waciye ko nasize ngusoye nkafunga ifunguzo nkazijyana? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwere kubonaho duhakanya Yves Bucana mu makuru y'inkino. Mwireho neza, amakuru y'imikino aribanda cyane ku mikino Olympique yinjiye mu cyumweru cyayo cya nyuma. Mu bakinnyi 6 baserukiye u Rwanda, 5 bamaze gusezererwa nta mudari begukanye mu marushanwa yo koga, kwiruka, gusiganwa ku igare no kurwanisha inkota. U Rwanda rusigaje umukinnyi umwe uzaseruka ku munsi wa nyuma w'iyi mikino kwa gatandatu mu irushanwa ryo koga metero 50 freestyle mu bagore. Umuhoza Uwase Lidwin mu itsinda rye yabaye wa gatandatu mu bakinnyi 7. Mu bakinnyi bose hamwe 79, Umuhoza yabaye wa 70. Ku cyumweru mu gusiganwa ku muhanda ibirometero 158 ku igare mu bagore, Diane Ingabire yabashije kurangiza isiganwa, yakuwemo mu irushanwa ageze kuri kilometero 80 bitewe n'iminota yaramaze gusigwaho n'uwa mbere. Ku wa gatandatu kandi Eric Manizabayo yasiganwe mu bagabo ibirometero 273, ariko ageze ku birometero 245 kurwa mu isiganwa nawe kubera iminota yaramaze gusigwaho n'uwa mbere. Kimwe na Ingabire, Manizabayo nawe ari ku rutonde rw'abatarangije isiganwa. Ku wa gatanu Yves Mubona yabaye wa 21 mu bakinnyi 24 mu gusiganwa metero 10,000 mu bagabo akoresheje iminota 27 n'amasegonda 58. Uwatwaye zahabu ni Joshua Cheptegei wa Uganda wakoresheje iminota 26 n'amasegonda 43. Cheptegei yashyizeho agahigo gashya k'imikino Olympique. Nkiri muri iyo mikino Olympique kandi uyu munsi harakinwa imikino ya 1/2 mu mupira w'amaguru. Maroc iri gukina na Espagne, naho nyuma undi mukino wa 1/2 uraza guhuza Ubufaransa na Misiri. Mu Rwanda umwongereza Raoul Metcalfe yegukanye irushanwa rya triathlon lizwi nka Ironman 70.3. Umuholandikazi Belba Kramer aryegukana ku nshuro ya 3 yikurikiranyije. Ni irushanwa ryitabiriwe n'abakinnyi basaga 200 baturuka mu bihugu 28 byo kwisi birimo n'u Rwanda. Triathlon umukino ubumbatiye imikino 3 ariyo
kurushanwa koga, gusiganwa ku magare no ku maguru. Barushanwaga koga ahareshya na kilometero 1.9, bagakurikizaho gusiganwa ku igare ahareshya n'ibirometero 90, bagasoza basiganwa ku maguru igice cya marathon, kuvuga ibirometero 21 n'igice kimwe. Abanyarwanda batsinze icyiciro cy'abasiganwa bakuranwa nk'ikipe Twibanire Damascene wakinaga koga, Ngendahayo Jeremy gusiganwa ku igare na Mutabazi Emmanuel wasiganwe ku maguru, bakoresheje amasaha 4 iminota 7 n'amasegonda 25. Mu bakina buri wese ku giti cye, Iradukunda Eric yaje ku mwanya wa 4, atuma u Rwanda rubona itike yo kuzakina imikino y'igikombe cy'isi izabera muri Espagne umwaka utaha. Umutoza wabo Baptiste Wamukuza avuga ko bisaba gukora cyane kugira ngo abakinnyi be begere ibihe mpuzamahanga. Ngeranyije ibihe dufite kuri uyu munsi, turacyari mu masaha 4 n'iminota 40, mu gihe wo ku rwego mpuzamahanga uko tubibona kuri World Ranking ari mu masaha 4 n'iminota 30 hafi n'irindi. Ubwo bisaba ko dukora cyane igihe tuzagera icyo gihe cyo gukina, byibuze hari ibindi bihe tugabanyijemo. Subiye gato mu mikino Olympique, mu mukino wa tenisi, Umunyaserbia Novak Djokovic yatsinze Carlos Alcaraz yegukana umudari wa zahabu yarategereje igihe kirekire. Djokovic yatsinze ibikombe 24 by'amarushanwa akomeye mu bagabo, ndetse anatwara buri kimwe cyose mu bikombe bikinirwa muri tenisi. Yegukana umudari wa mbere wa Olympique mu marushanwa 3 Olympique amaze gukina. Yatsinze Alcaraz 7-2. Mu bagore, umudari wa zahabu wegukanwe n'umushinwakazi Zheng Qinwen, yatsinze Donna Vekic wo muri Croatia 7-2 z'amanota 6-2 na 6-3. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucana. Reka unaho imbere yuko tubandanya tubanze tubahonje ingena mushobora gukurikira bino biganiro byacu biba byaciye kuri radio muciye kuri podcast. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Nuko rero muravyumvise ntihazogire ikibacika. Reka unaho nongere subiza ijambo Prudence Ngiyumva agarutse muri studio. Minisitiri w'intebe wa Bangladesh Sheikh Hasina yeguye ku butegetsi anahunga igihugu nyuma y'imyivumbagatanyo yapfiriyemo abantu imaze ibyumweru byinshi. Yegura rye risoje imyaka 15 yaramaze ku butegetsi, akaba yajyanywe mu Buhinde muri kajugujugu ya gisirikare ari kumwe na murumuna we, mbere gato yuko abantu babarirwa mu bihumbi byinshi bigabiye ku nturuye. Umugaba w'ingabo wa Bangladesh General Waqar Uz Zamani aravuga ko agiye gushyiraho guverinoma y'agateganyo. Amasoko y'imigabane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguye ari hasi cyane kubera impungenge z'ubukungu bwa Amerika. Nasdaq yaguye ku kigero cya 6%, naho Dow igwa kugera hafi kuri 3%, aho amasoko y'imari mu ikoranabuhanga yaguye ku rugero rutarabaho. Imigabane mu Burayi nayo yaguye nyuma y'uko mu Buyapani wabaye umunsi mubi mu mateka y'amasoko y'imigabane. Naho polisi mu mujyi wa Kismayo mu majyepfo ya Somalia iravuga ko izafunga cyangwa igacamande abagore bazambara ibitambaro bibapfuka mu maso kubera ubwoba bw'uko abarwanyi ba Al-Shabaab bashobora kwiyoberanya bakagaba ibitero frontine. Nanje no kongera ko abatumva Prida yuko mu karere umugwi M23 warayifashe agace ka Ishasha kari mu burengero nako mu buseruko bw'ico gihugu ahana urubibe na Uganda, amasaha makeya imbere yuko batangura kubahiriza
igihe c'agahengwe bari basezeranye. Naho mu Burundi ikiza ca monkeypox kimaze kuboneka yuko cafashe abantu bagera kuri 37 aho hari gushika ku munsi w'ejo ku mugoroba. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, mwijwe mwariko mumva Florentine Kwizera. Turashimire mwese abahisemo BBC gahuza miryango. Thank you.